directeur de publication ko dusangwe dukora turazinduka mu gitondo ca kare hanyuma tukashika ku kazi ngaha haniho dutegurira amakuru inkuru rero tuba tuje nkumbure tuzizanye ariko hariho n'izindi turonka turinze kwiyunguruza tukashika hirya no hino gutohoza nkumbure arizo twaronse tukishikira kuri terrain kugira ngo tumenye koko izo nkuru arizo kuri. Aha rero aba bose n'abakozi dukorana ngaha uyu niwe dufashanya mu byo gusuzuma amakuru ni kuvuga ntari hafi arashobora kunyunganira akaraba ko inkuru tugomba dushikirize abadukurikira ari inkuru itohojwe ari inkuru yo kwizera. Hariya hirya ni mu buhinga bw'ivyuma bajya bariko baragira montage niho dukorera montage y'ibiganiro tuba dufise. Ibiganiro byacu rero tubicisha ahantu henshi nk'uko dukorera ku mbuga nkoranyambaga canke ngurukana bumenyi. Ni kuvuga turafise page Facebook yitwa Kugasaka Web TV, turafise na Twitter, turafise na Instagram, turafise na YouTube. Ariko ibiganiro byinshi novuga nti kubera ari television en ligne amakuru yacu canke ibiganiro umuntu abishaka aheza akabikurikirana kuri YouTube. Turafise channel canke chaîne yitwa Kugasaka Web TV, niho ibiganiro byacu bica byose ayo ma video yose tuba twafashe niho duheza tugacisha ibiganiro byacu. Ariko turaheza no kuri Facebook tukacishaho izanditse mugabo zitanga ubutumwa bumwe na bumwe twashira kuri video iri kuri YouTube. Aho rero turashobora guca tujaniranya tugashirako na link canke lien ishobora kukujana directement kuri YouTube mu gihe usomye inkuru kuri page ariko wifuza kubona video kuri YouTube turakunda gufashira kenshi lien ushobora gufyonda ko ugaca wugurura directement kuri YouTube ikiganiro cyose ugaca ugikurikira. Hanyuma mu gutohoza ayo makuru rero murazi ko ari novuga nti ni umwuga ugoye kandi bisaba ubuhinga. Turaheza rero turosa ayo makuru tugaheza tukicara hamwe tugahanahana ivyiyumviro uko inkuru ikogwa tudaciye kubiri n'amategeko y'umwuga ariko kandi dufise iyo ntumbero yo gukora kugira ngo twubake igihugu cacu kugira ngo abadukurikira haba abarundi canke n'abari hanze y'igihugu bashobore kubona koko television ihari kugira ngo iteze imbere igihugu ariko idahari kugira ngo isambure. Muri make rero novuga nti nuko dusanzwe dukora muri bimwe mu biganiro dusanzwe dushikiriza. Turafise ibiganiro byibanda ku ndero, turafise kandi n'ibyibanda ku magara y'abantu, byo byose turabikorera ko tukagira kandi n'ibyo mu mibano gufashanya iterambere ibidukikije uburimyi n'ubworozi ndetse n'ubutunzi ariko kandi ntitwokwibagira na sport hamwe n'akaranga tutibagiye kandi n'ijambo ry'Imana. Ivyo nivyo novuga dusanzwe dushimikira ko cyane ariko n'ibindi ntikibuza ko tubikora iyo tubona ari biza guteza imbere igihugu turaheza navyo nyene tukabikorera ko. Novuga nti rero muri make nuko dusanzwe tubikora nibyo biganiro twibanda ko cyane. Tukaba rero dufise umurongo ngenderwa ko canke ligne editoriale yacu ni ubutabazi butagira imbibe. Tuvuze ubutabazi butagira imbibe aho umuntu yokumva ko tujejwe nkumbure kushika kwa bajya abantu baba bari mu bibazo bitandukanye
tugaheza rero tutaravye nkunzi tugaheza bose tukabatunganiriza ryajwi ryabo rigashika kure ari uri mu bibazo canke biriya bo bose tugaheza tugashikana ijwi ryabo kure kugira ngo nkumbure abantu babone bamenye ibibazo boba bariko barahura navyo. Ariko kandi ntitwibanda no ku bibazo gusa abantu baba bariko baracamwo, turibanda kandi no ku mpano rumwe mu rwaruka baba bafise. Hariho nk'abajene mwino misi usanga bafise talent canke ubuhinga bosangiza abandi, ariko ugasanga nk'abari mu misozi ya kure ntibashobora kubishikiriza, ntibashobora kumenya ko izo mpano zihari, ari nk'imigambi itandukanye kuko yo bashikirije iyo migambi n'urundi rwaruka rwo hirya no hino mu ntara zitandukanye canke ku isi yose, barahegeza bagakurikirana bya biganiro byacu bakahigira byinshi, iyo migambi gutyo igaheza rero ikabafasha mu iterambere bakabona ko byose bishoboka. Nuko rero dusanzwe dukora nkuko nabivuze, ni Bukeneza Boniface, nsanzwe njejwe gusuzuma amakuru ko atohojwe neza, ko arayo kwizera, arayo gushikiriza abadukurikira. Nyuma iburyo bwanje hariho userukira imbere y'amategeko ikinyamakuru ku Gasaka Web TV, ngira ngo nawe no muha akanya akabidondora nkumbure agashobora kubabwira n'ibindi byinshi nk'imwe mu migambi canke nkumbure naho ikinyamakuru nkumbure yoba yifuza ko coshika kugira ngo cyubake koko igihugu gifashe mu iterambere ry'igihugu. Murakoze. Reka tubaramutse bashitsi. Ku mazina banyitasha Nyirimana Roger, nkaba nsanzwe n'umuyobozi w'ikimenyesha makuru mbonesha kure ku Gasaka Web TV ikorera ku buhinga ngurukanabumenyi. Mbonesha kure yacu yatanguye itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2020 isaha 3 z'ijoro. Dusanzwe rero nkuko yagira bivuga mugenzanje dufise umurongo ngenderwako ubutabazi butagira imbibe. Tugenda tugira plaidoyer ku bantu bafise ibibazo bitandukanye, tukabavuganira, tukabagirira reportage, ugasanga habaye nk'umuntu akozwe ko ku reportage twagize, yabonye ibiganiro twakoze, afise umutima wo gufasha. Nimba nko twagiranye ikiganiro inzu yaramugondamiye ko tukaronka umuntu ashobora kumubakira, kuko turamaze kubaka inzu zitari zike, twubakira abana bariya mu Kirundo, ngahi Ngozi, n'ayandi ma initiative twagiye turakora mu gutanga ibikoresho by'ishure ku bana bantu nikora. Abana bo mwibarabara nabo tukabegeranya, tukaganira nabo, tugasangira, tukabagirana ibiganiro, tukumva ikibarimwo, tukumva ivyo bifuza, kuko nabo n'abana bo gushigikirwa. Twarakoze ibitari bike mu kugendera n'ubwoko bw'abatwa, tukayaga, tukaganira, dufite ico tubashira, tukabashira, tugasangira, tukayaga, tugahuza. Rero mu majambo make twagiye turarangura ibikorwa bitari bike miki kiringo tumaze dukora. Uyu munsi rero twari turamukanye umunsi wo gushira habona cyangwa yo kwiyerekana ko tubaho inyuma yaho ikigo ca leta kijejwe kugenzura no gukontrola ibimenyesha makuru kiduhereye uruhusha rwo gukora ku mugaragaro. Niyo mpamvu twavuze ati uyu munsi twugurure imiryango, umuntu wese yifuza kumenya ingene ikimenyesha makuru gikora ashike, tumwakire, tuganire kugira ngo amenye imikorere y'iwacu. Mu majambo make rero ibiganiro by'iwacu byagera bivuga mugenzanje, dukora ku bisata byose by'ubuzima bw'igihugu, ntacu tudakorera ko impande zose mu ntara zose turakora, ndetse turose n'inkuru mva makungu nayo tukayikorerako. Mu majambo make rero akanyamuneza ntangere, ibikorwa nibaza ko mukanya biza kubandaniriza muri Zoom, turaza kuronka undi mwanya wo kuganira ibindi. Murakoze bashitsi.